Reka ronda kuramutse wewe uri kurakurikirana ibiganiro vya Gitega Entertainment TV. Elvis nibitanga DJ Wizindi kumwe nawe imbere ya kamera. Inyuma ya kamera turamushimiye cyane Yves Irakoze ari nawe hagarikiye kino kiganiro. Wewe rero wamaze kugira j'aime, wamaze kuyabonesha kuri no page yacu, ino televiziyo yanyu ni Gitega Entertainment TV. Reka ndagushimire cyane ndaguhanikaze muri bino biganiro tubandanya tubashikiriza. Uno munsi Gitega Entertainment TV yakuzaniye umuririmvyi. Umuririmvyi nawe si wundi niwo ngaha mu ntara ya Gitega, aratuyagira byinshi muri Harahiye yiwe, ndetse uno munsi twahuye kugira ngo tuyage byinshi bivanye n'ivyo bariko baramuvuga ko, bivanye n'amakuru turiko turumva. None ntiduteba dutangura atwidondora. Ndabaramukije abakunzi ba Gitega Entertainment TV, mbega ndababaze mwiriwe amahoro. Jewe ndashima buhoro fasha kakanya kugira tube turiyagira, fasha kakanya kugira tube turirapira, fasha kakanya kugira tube turijajurira. Inkuru nazo mbe ndazibatera imbere ya vyose manjije kwidondora. Banyita yangiha sla, ushakunyite crazy in the magic, ushakunyite musafi wa rap mamen. Yes, uvuze amazina menshi, yangi hasla, msafi, mameni, vitu gani? Ni vitu vingi sana bro. Vipi sasa? Safi kabisa ndugu yangu. Amazina ni wemera muri yose wavuze na ayahe? Izina ry'ukuri banyita Mugisha Isa, ayo niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Nkamvuka kujya gatanu, mugabo nkabamba muri karera ya mbere. Hama kwizina ry'ubustare banyita yangi hasla, ushaka unyite hasla msafi. Nko kuri YouTube yanje chano wandika hasla msafi ucumbona harya. Hama mbandanye nibutsa kuri Gitega Entertainment, umuntu ataragira sabone uno munsi nyene agire, utaragira like agire, utaragira share akore, kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza, kugira ibintu bibandanye bigenda ku mulaini. Yes, ni young hustler siku nyingi baba. Bana je ndi ngaha ndiko ndakora, ndiko nyene ndagerageza kuduza umuziki wa Gitega yacu. Mu minsi yeze narumvise ikintu cyatari ngo wagiye mu gisagara ca Bujumbura. Byarakoroheye? Bujumbura nagiye ndabifashijemo na management yanje, ndabifashijemo n'umusaza James Shop. Yarashoye kundihira indirimbo zibiri, kandi mbandanye mvuga ati Imana muhezagire. Hama Imana ihezagirane na DJ Wizi na Yves ari hajya mu muhinga bw'ivyuma, ari wari karatuma ya masanamu meza abashikiraho muri hose. Hama mbandanye shimira n'abantu bose bashoye guterera yangi hasla kugira amanuke, amanuka marembe, aduga marembe, azana ibikorwa vyiza nk'ivyo turiko turumva muri no misi. Yangi hasla wakera sumwe ubu yangi hasla ubu, yangi hasla ubu yangi uno munsi wewe ico gikorwa waragikoze, kandi kugikora birumvikana ko vyagutwaye inguvu. Uratubwiye ko hari benshi baterereye bagize ico baterera kugira ngo ico gikorwa cyawe kibonekane. Mbega ico gikorwa maze ukibona waracishimiye kikwaye? Ibikorwa byose ni vyiza. Iya mbere yitwa kupetipeti, iya kabiri yitwa kora ineza. No gukora ineza ibi tukabireka. Niyo ndirimbo ubu iri kivugisha abantu benshi, niyo ndirimbo iri kiduza views neza kuri channel yanje ya YouTube. Mu ndwi n'igice yo bimaze kuri YouTube irafise ama views ashika kuri genda. Kuduhonja gukora ineza vipi? Akantu gato yigusa kari muri iyo song yawe kora ineza gato gusa kugira ngo turonke inspiration yo kwirukanga kuri channel yawe ya YouTube kugira ngo tuyirabe. Yes, ntangorana. Ukora nabi kagukurikirana, wakora ineza ukayisanga imbere, kora ineza wigendere, nuzurindire ng'abantu bagushimire wewe. Kora ineza wigendere. Young hustler aka msafi, kora ineza wigendere. Uno munsi iyo ndirimbo wayikoreye mu gisagara ca Bujumbura, nizinga umaze gukorera mu gisagara ca Bujumbura? Ndumva ko wamaze kuduga. Mu gisagara ca Bujumbura amaze gukorera yo indirimbo zibiri kwa Amir Production. Ni kuvuga ko ivyiza biri imbere, nibaza ko management yanje ngira bazobandanya bangomwa babandanye bamfata mu mugongo.
bivana gusa n'ibikorwa umupeta wandanje yifata neza arashobora mu minsi gukora collabo na dabo gorane n'umwana ubwo surusaku canke atabatumye kuko ndazi ntagutinye ariko kwibwirira ubwo niko bari urusaku gamani sha sindabizi aiga hari gihe abafana hari gihe baryoherwa nubwo uri kurabatera inkuru bakayikuza ukacumenganiye bakanashiramo n'agasukari uko witegura gute mu kwigenza neza kugira ngo ushike kuri ico kintu kumbure niba vy'ukuri ari vyo atari urusaku kwigenza neza sukundi sije ndavyitera kwigenza neza n'Imana ni ibikora Imana niyo iduha ubwenge hama ubwenge Imana iduhaye tukabukoresha no kuvuga ko jewe harabambaza ati none peti we kudakora vya biririmbo bimwe vya pum 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 oya jewe wumva ikintu nihaye gusiga message mu bantu indirimbo nkoze uno munsi naho zitovuma uno munsi abantu bazofuna bazivuza jewe narapfuye mugabo abantu basigarane message apana kusiga vya bintu ntuzeye sinzi ukuntu nona vyita bavuja mu gitigiri cy'abariko barasezera oya sikuvuga ngo ndiko ndasezera wavuga urabona ibikorwa by'iwacu tuko turakora nibikorwa dukora vy'icubahiro bizosigara byaduha amazina nkuko tubona bacancu amisi urabona umuziki w'ubu bubatse amazina kuva kera kandi n'ubu we baracahitinga urabona umuziki wa kera gushika n'ubu turacawumviriza urumva mugabo generation y'ubu arakora umuziki mu kwezi kumwe wa muziki ukavuye kuri page ukavuye ku ntuze kuri hit je rero sinshaka gukora iyo muziki ivuma no munsi higeje ikaba iragize ikaba iravuye kuri hit ikabira bizo shaka nzokora umuziki n'umwuzukuru wanje azovuga ati sogokuru yararirimba by'ukuri yarandika bavyumva ngira ngaho uranta iyo inspire ndagutahura cyane kuko iyo umuntu azi umuziki arafise message abarika arasiga mu bantu mbega iyo inspiration wayikuye kwandi inspiration jewe ndayikura kuri aba baririmbyi bakera bacancu amisi bangabore hose n'abandi je sindabira kuri generation y'ubu kuko generation y'ubu ashaka ririmbe ibintu bitubaka mu bantu ngibisusu nimba amaguru amaboko oya je ivyo sishobora kubiririmba nzokora message kugira ngo uwari we wese nimba wari wifuza gukora ikibi ukireke hama ukora ineza kugira ngo nakare ineza umuntu iramukurikirana ikamuherekeza hamwe gushika naho uzo warapfuye maze imyaka igihumbi hamwe bazosigara baribuka ya neza yawe mugabo warakoze ikibi attention ndagukurikirana Young Hustler kuriki tutakubona mu video video nibaza ko management yanje ivyo byo surukuru sivyo numvise ahantu manager je wundi yarantelephone yarambwiye ati dogo raba tukore video y'indirimbo no kuvuga ko ubundi ko ndandika script y'indirimbo nibaza ko mu minsi turashobora kuronka video y'indirimbo ya mbere muri zizavuye Bujumbura hama ibikorwa bibandanye bigenda neza hama tuduze umuziki w'Igitega hamwe bamwe bavuga ngo Igitega nta banditsi bahari turahari kuri neza wigendere hari n'ibindi byinshi byiza biri mu nyuma biko biraza yes unyibukije ikintu kimwe hari umurinzi kazigeze guca kuri nombonesha kure yacu Gitega Entertainment TV aravuga ati ngahe Gitega nta muntu numwe abona bokorana kuko ntabahari nta nibikorwa bihari nta niki ubwo ico kiganiro ntiwakibonye wowe ukivuga kwiki siho muri hamuko kabisa oya urabona nuburenganzira bwiwe kuvuga ko atabaririmbyi bahari nuburenganzira bwiwe ariko hari gihe uvuga ikintu ukakivuga n'ubujuju n'uburofa bwinshi ikintu mu muhanura rero abandi babandi usanga muri game ata n'umwaka baramara muri game abandi bo bakunze kuvuga ibi niba abandi bavuga ngo urumva ngo abona ng'amaradio ngaratubanira none baguha ikiganiro utazi no kuvugira ku radio baguha ikiganiro kuri televiziyo utazi kuyivugirako ilifo yuko rero umuntu ubanza ukaraba ibintu uvuga nimba yashikirije ko atabaririmbyi bahari wewe nikabibona ariko jewe siko ndabibona abaririmbyi barahari mugabo nta bikorwa bihari ku buryo bomwe spiha ngo akorane n'umuntu munako ari we wese mbega
ndakubaze nyamuririmbyi afise song zinga afite hit song zinga avuga ko tabiri kogwa dufise je nibaza ikiganiro rakirorere jewe yego ngira ngo warasimbi uraraba kuri chaîne yiwe kumbure wabonye ko zingana urumva aba bana urugwaruka rw'ubu kwanze icambere na mbere aba bari kubaraza ubu niba tubaze twebwe ko turamaze gukubitirwa mu studio turamaze kwirirwa mu studio turamaze gutukirwa mu studio biswe imigere ariko twebwe ivyatubaye ko tugenda kubibwira abantu aha no kuvuga ko nubwo uyu nimba ari umwigeme nimba ari umwama byumvikane ko nimba yubatse byumvikane ko avuga ivyo mu nzi iwiwe kirazira kumena amabanga yo muri ari nkumi naho nimba ari nkumi reka ndamuhanure kirazira kuvuga amabanga yo mu rugo wamwigemewe none ntumuzi ikiganiro ntiwakibanye muvuge oya ntawe nzi vraiment kandi si bijya bintu byo kwigirisha guko yani izina ry'iuzi oya nta nijyonzi ko mu gutanga ikiganiro yatanguye yivuga nkuko nawe nkora ikiganiro we kino kiganiro uri karakiraba ntiwavuze izina avuga ati uyu ninde okay jewe naho ntuvuga izina wizi tureka kuvuga bijya bavuze baponze ngo turagara ngo twebwe abaririmbyi ngo tumaze igihe ngo turagara nivyo navyibagiye kumbura bizi vyose gira icyo bivuze turetse n'ivyo jewe naho rogara wizi uramaze kumbona mu mashoyi Makamba uramaze kumbona mu mashoyi mu Ruyigi uramaze kumbona mu mashoyi Ngozi uramaze kumbona mu mashoyi ibujumbura sivyo jewe izina nimba nararonse umuntu atanga 200 ku ndirimbo imwe akatanga 400 ku ndirimbo imwe sukuvuga ngo byapfuye kwizana umva yaravye umusaza aravuga ati uyu mwana vraiment arafise akazoza arafise icazovamwo afise icazovamwo rero bareke kwidoga ngo wumva ngo twebwe baririmbyi ngo tumaze igihe ngo turagara no bikorere nawe ugare apana kumanura bakore impanuro bakore barika amajambo ibi byo kugenda umena sokrezo mu ntuze zo mu rugo urumva hajya uri umuntu uze uri umusoda kirazira kuvuga ibintu byo mu ikambi yes young hustler ivyo byo byaravuzwe ko mukora indirimbo z'ibihumbi 5 indirimbo z'ibihumbi 7 cyo kintu je ntacyo no kivuga ko urazi gituma ariko hari icyo biziko oya je nta ndirimbo ndakora ibintu base araho vyigeze gushika ari huri urabibona yuko bakoze indirimbo y'ibihumbi 5 ivyo bintu ntaho vyigeze biba gusa yofe bavuga ati barankoreye indirimbo kuri gusa kuko aproducer biwacu bo ngaho Gitega na producer bafise umutima mwiza n'aba manager b'ama studio nabo nyene bafise ushobora no kumusanga muri studio ukamukubita 3 vy'ifanta 5 akakorera ibiti edutashugara ukufise igihumbi agaca akurikodinga oya suko siko biri ahubwo uyu yaravyitiranije usanga baramufashije akaca agenda kuvuga ngo ni indirimbo ya 5 urazi jewe kijyagane naragikurikiranye none ndaraba none uyu ni muririmbyi wahe uyu numuraperi wahe hariho n'indi sura nabonye ntashoye kumenya neza ariko nawe nyimenga yahoze ari umujournaliste umva hariho abantu usanga yo akazi kiwabo kabananiye baca bagenda guponda akazi kabandi niba tureke dukore wizi nashaka kubwiza ukuri uzorabe abantu baponda umuziki uzosanga umuntu ariko araponda umuziki ku radio muri no saha nuwahoze ari umuririmbyi genda kubwije ukuri nuwahoze ari umuririmbyi yarabiburiyemwo urumva yarabiburiyemwo akacaza gutoba umuntu ariko arasubiza umuziki hasi n'umuntu yahoze ari umuririmbyi biramunanira acagenda guponda rero abo bapeti je narabavye none hari n'umuntu ushobora kubwira ngo rapa akacarapa imistari 2 habiwagi rapa twumva ndape jangi hasila ntabesha hasila nikiremesha yo nanabisha simame kuthibitisha bendera labja favor mimi ntaripandisha ikanyagena babosi maze bantera chance nagenda baterivesi hola niga karya kademo kawe shakuzoka ntereka ipasi mbona karabani sha ibisusuka gatingisha sinzi ko kagurisha karakubesha nakabisha uko nukuri sindaguhisha je bondi nakabonye kari mu makona
kambonye karinyegeza kanka yuko ndakabona yego kanka yuko ndabikubwira amani nekara kiwanje oya kara kawa mobile yakorana ikiganiro na wa modem ari ndazi ari arakumva hanyuma abukara gaciye muyo neza na neza basi w'impanuro ushobora kumuha kuri uno mwanya niyihe canke guha ino generation irikiraza idafise inspiration canke iri kigenda mu buryo atari bwo wewe nawe ushobora kuvuga uti ubu no buryo je nshobora kubutera ivyatsi ya umusirikare nk'umusirikare nyegeza amabanga ari mu ikambi umukenyezi yubatse nyegeza amabanga yo mu rugo kugira ngo ibintu bigende neza umuririmbyi rero nk'umuririmbyi nyegeza ibintu uhura navyo mu studio tura n'ibintu byinshi mugabo je urabona ndiko ndavuga ngo je nahuye tumeshapigiwa mu mashow mpaka tunatoka bila kuvala hata viatu wanatupeleka viatu vya bei wanatubeba viatu vya bei wanatubeba mashenete ya bei tumepigiwa mu mashow ariko ntavyo turavuga rero sasa no musi urabivuze kuchapiwa ni siri ya ndani kuchapiwa ni siri ya ndani rero nimba uri umuririmbyi utanga umuziki je bundi gumya ibanga ryo mu rugo kugira ngo bigende neza nimba vyakunaniye duhebere twebwe twikorere ureke kutuvyongera n'amanuro notanga mu no mwanya Yankasra ati gumiza ibanga kandi shimira manager James ndamubwiye ati ewana msaza kudo chapeau ewana Imana iguhezagire sana yakoze cyane yes ni akagoa kayo kuvunira aba producer bo ngaho Igitega aba producer bo ngaho Igitega nabana beza ariko ikintu no bahanura ni ikintu kimwe cyonyene bagerageze kugira recherche kugira ngo nimba ari kintu utazi neza ushobore kwegera ujya kikurusha ukimenye neza nimba uno munsi jewe ndiko ndaririmba R&B nkaririmba neza ndafise aho nakuye inspiration nimba ndiko ndaririmba hip hop nkaririmba bien ndafise aho nakuye inspiration Yankasra ndagushimire cyane kuri kino kiganiro tugiranye ariko bumvise ko ndi umwalembiste ariko kandi no kurapa ndarapa hape bayumvise abakunzi ba Entertainment TV GITEGA-Ent TV bamaze kumva ko ndi umurapera ariko ntibarumva ko ndi umwalembiste twagiye Hiri joro kuri jewe ryabaye rirerire kukurota navyo nibihe mu buzima bwanjuru wa mbere kuvyukuri ntawo kuja imbere reka saba Imana tuze twirambanire reka saba Imana tuze twigumanire twigumanire twirambanire gumira uruhande rwanje ntunje kure ntunje kure si ndi bukubeshe ngo ive turavukana si ndi bukubeshe ngo DJ Wizi turavukana si ndi bukubeshe ngo James turavukana si ndi bukubeshe ngo mu buzima ntacuzomburana si ndi bukubeshe ngo nkumbure ngo ndi cyamamare si ndi bukubeshe ngo nkumbure unyemere yes young hustler msafi ugukenera ko collabo bihasabwa iki wewe ko collabo si ibintu birebire cyambere uzi kwandika cyo ni cyambere ama studio nziza nivyo byonyene ivyakanoti navyo riba ribanga nuko Yankasra ugukeneye agusange ku mbuga iziye ja kuri channel YouTube yanje wandike Hustler Msafi ucubone ibikorwa byanje harya umaze kubibonagira sabone fyonda kuri sabone uhejeje ugende hajya kuri like ugire gucya ucuboneza gucya uhejeje ucugenda kuri partage naho nyene uce usimbira no kuri Gitega Entertainment TV naho nyene ugire kuri sabone gucya
kugira ngo ube wa mbere mu kubona ibikorwa byiza nk'ibi by'ubwenge. Hama uca ugenda no kuri share ufyonde, uca ugenda no kuri partage naho nyene ufyonde kugira ngo ubandanye uronka uburyohe butagabanije 100%. Ni Gitega Entertainment TV, reka ndabashimire cyane mwe muriko muradukurikirana. Yankasi ndagushimire niba tajambo rya nyuma akantu twatwibagiye wowe wirengagije ni nkakahe nimba gahari ugenda ugashikirije. Akantu wowe nirengagije no kuvuga ko kwanza cyambere na mbere ndashimiye Gitega Entertainment TV, nkabashimiye ibiri mu buhinga bw'ivyuma ariko agushikiriza aya masanamu ameze neza arongoroye neza nkuko. Hama shimire DJ Wiz Elvis nibitanga. Hama shimire abajournaliste bose muri rusange bo mu ntara ya Gitega n'abana beza kudo chapeau. Hama mbwira manager James ndambwira team saza kudo chapeau, mubandanye mutera imbere nk'umuzinga kandi tuterana imbere ni heza, murakoze cyane. Yes, reka ndagushimire wowe ari kurakurikirana ibiganiro vya Gitega Entertainment TV. Udusanga kuri Facebook, kuri YouTube, aho hose ugenda wadusanzeho. Gira sabone kugira ngo ubu wa mbere kuzurironkera ama notification n'ibiganiro tugenda turagushiriraho. DJ Wiz ndagushimire cyane, ndakubwira ati ciao ciao.